my beautiful people, ndabaramukije mwese mudukurikirana kuri Eric Burundi TV aho muherereye hose, haba mu Burundi canke haba hanze y'igihugu. Ndagusabye ukande subscribe nimba ari rya mbere ubonye video zacu, ama wibuke na partage, ama commentaire yawe ndayikeneye ni ikiganiro carangira. Iyi ni Eric Burundi TV aho uherereye hose ndazira gushikira. Ndi kumwe n'umwe mu bakinyi b'ama-race brother, ni impoye cyane. Ndari nkeneye bari kuraba n'umunsi nimba ari inshuro yabo ya mbere cyangwa ari ya kabiri, ndari nkeneye bakumenya uri nkuko bisanzwe. Amazina yanjye nitwa Alexis Somana, nkaba mvuka muri province ya Burunga Shasha, Makamba ya Kera, muri commune Nyanzarake. Ano masaha uri Bujumbura. Ndaruze kubona werekana urupapuro rw'umutsindo rwa certificat mérite y'ubukinyi bw'amareresi. Yes. Mbega genze gute, wavyumviye gute kujya kwiga amashuri y'amareresi? Murakoze cyane. Yisanzwe je nakuze ndi umuntu akunda kurorera amareresi. Nkiyumvira ati none ibi bintu kubera iki abantu baduha inyigisho nziza kandi bigashika kure. Jene ndiyumvira nanjye ukuntu nshobora gutanga inyigisho zanje kugira ngo zishobore gushikirwa n'abantu benshi, kubera ko turafise ibyo twashobora guterera kubwira abantu, ariko mu gihe tifashishije kino gisa cya sinema hari ibintu byinshi dusanga ariko turashikako. Nkuko bivuze, maze gushikira aha i Bujumbura, naho numvise ikigo cyigisha ibijyanye no kina filme, donc ibyo byose na carrière ya sinema. Ego arico Burundi Film Academy kirongowe na n'umwubaho no kutumwubaho Solo ari Libat. Ego ari mu bikorwa neza, nibaze ko abamukurikirana barazi ko ariko abikoramo neza mu cya sinema. Ego maze kuhashika rero nariyumviriye ukuntu nayo nashobora kujamwo neza, kuko benshi hari ibintu dushobora gukora tutazi ibyo ari byo. Byaramfashije cyane maze kwiga, kugira ngo niburi ushobore kuja mu bintu ushobora kumenya icyo ndiko ndakora. Ego ujya kutoga umutsindo rero naronse, nafashe formation, kandi n'ubundi ndiko ndakwerekana n'izindi. Ndizera ko mu yindi minsi iza nzofise certificat zirenga imwe bijyanye n'igisata cya sinema. Turabona sinema yanyu nshasha muri gutegura, nuvuga ko yaragiye gutegurwa vuba, turayibona ku rubuga rwanyu rwa YouTube. Mbe ni gute wabwira abantu sinema yawe ukuntu iteguye, imeze gute? Mbe hari itandukanye na sinema z'abarundi twe tumenyereye cyane? Sinema benshi bamaze ibisi bambaza kubera ko amafoto maze ibisi asirikira tubabwira ngo filme iraje, ariko benshi bambaza ati none filme yanjye izosohoka ryari ko atatubona. Nagoma ndabatumirire ku munsi wa 5 w'indwiza itariki 8 ku rubuga rwa YouTube channel AJP Films. Iyo filme ntizosohokera. Musanzwe novuga ati hari itandukaniro rihari, kuko icya mbere na mbere byo byakozwe n'abantu bavyigiye. Ego bazi ibyo ariko barakora. Itandukanye na za filme tunazigiye twumva canke tubona. Kandi wanashaka tuko twaronda evolution muri sinema ndundi, twifuza gutera imbere. Niyo mpamvu rero ibyo tuko turakora dukora twisunze kwisata cya sinema. Ego cyera kije imbere. Ego ni filme izofise amasanamu meza cyane, ifise ije d'acteur nziza. Sema turatumire n'ukuri, na cyane cyane aho gatumbi wacu nizere ko muravyumva aho muri, ndetse n'abandi bari mu mahanga i Bujumbura. Iyi filme nziza, ni filme iteguritse ndabihamya, kubera ko hari n'izindi filme tugiye twumva usanga amasound yazo ugasanga kumva niko yavyumva neza, ariko yoyo ni filme isa neza yateguwe cyane. Ikibazo hagati ya groupe yanyu hamwe na BMB Burundi Film Academy, ariyo groupe yanyu hamwe na groupe ya Fanny Lavin na groupe zindi za Kado Have
hari itandukaniro nyabakizo groupe zindi twadumenyereye na groupe ya izo groupe zose ziri ku kazi ariko rero nubwo ziri ku kazi ndifuza igisata cya sinema twoshobora gutera imbere tugiye hamwe ariko rero mwanya turatajya hamwe turacyari mu kuraba neza ingufu za buri umwe wese kugira ngo nihagera kuko rizoshira hamwe tuzomenya ati ubu ari foro aha ubundi ari foro ngaha kugira ngo tuzotanga ibintu bimeze neza. Tugende kurana igisata cya filime turavuga ko mu Burundi abakinyi bose ba sinema bakora sinema mu kwikurayo batinya budget batinya kubishira mu konvertisamo imitahe ikwiriye mbe nkama namwe mugira mube nk'abandi batinya gushiramo imitahe cyane namwe ariko mu imitahe mugira mukora ikintu sinema izoba internationale kuruta urujya rwego twari tuzi ko abandi bakinyi ba sinema bakora sinema z'urwego rw'uko ari sinema ziguma zisirikira mu gihugu gusa. Ubu navuga yuko cyashatse cyo katera imbere sinzi ko mwaba muri kumabikwikirana iyo twavuye kugeza aho tugeze natanguye kuko twifuza evolution gutera imbere mu gisata cya sinema ego muri icyo gihe rero twotera imbere tugitinya budget yo kwa filme ahubwo nimba filme buribaze ahantu henshi filme zipfira ego na ushobora kumva nk'umuntu akubwira ati imviriza dukeneye inzu ushobora nko kugira presidence ugaca usanga nk'umuntu agiye ngaha hanze atoye inzu isanzwe ugaca usanga image ntibari nk'uko byari bitegekeje ko vyogenda ugasanga filime yose iko zirapfa aho ni mu bijanye na budget gutinya budget canke musa wewe novuga yuko muri filime nkuko bivuze ngo turatinya budget nuko kenshi iyo turakora akazi turakenera abafatanyabikorwa ama sponsor iki kugira ngo dushobore gushika kure natwe kubera ko ibintu twebwe turabikora washaka tugatanga umunezero ku bafana bacu ariko abafana bobo ikintu bakora ni ukuvuga ngo tubongera amafilme twebwe natwe ugasanga budget yacu ingana nuko tuba twakoze ahubwo nabo bahamagarira yuko nimba babonye yuko bashaka ibintu byinshi kandi byiza cyane nabo nyine bodufasha gushigikira igisata cya sinema kubera ko abakinyi ba sinema dusa n'abantu menga turi uko twenyene nta bantu dushigikira dufise rero turifuza ko haba abafana haba bari hanze haba leta ko bodushigikira kuko ndetse ashobora no kwifuza location nziza ukagenda kubona iyo location wifuza ukayibura ukumva ngo twene ngaha hantu ngo nta bakinyi ba filime tuhaha ngo ni mezero passage gusa yego bigaca bituma utaronka location wa wifuza nibyo biri mu bintu bituma filime bitugora gutegura ugasanga tuko dukira ama location atameze neza ariko nje mbiza neza ko ifilime yacu igiye gusohoka ni filime yakina ama location meza cyane reka tugende kuri izo bibaye sinema yawe kanga navuga ko ari filime ya mbere izogiye kuri YouTube channel ariko amafilime aze kubonekamwo menshi cyane. Ikibazo cya sinema zo Burundi na sinema zo muri Kenya zo muri Tanzania Nigeria n'ibindi bihugu ukeka ko byo babipfira he icyambere ho bipfira no kuko kiri mu rurimi kubera ko ururimi rwacu rw'ikirundi twashobora gukina sinema iri international mu gihe turiko dukoresha no rurimi donc turifuza yuko muri Burundi film na cyane muri Burundi Film Academy aho sanzwe namuka ko filme sinema ndundi yuko bagera kure mu bihugu byo hanze iki ibi nabyo ururimi rw'ikirundi ntabwo ruzoshika hanze usanga bipfira ku rurimi abakinyi ba sinema benshi tunabamagira kwiga ururimi na cyane cyane kubera ko ururimi international n'icyongereza kuko haba muri Tanzania muri Kenya icyongereza barakumva rero nizere neza yuko
aho bipfira turabe tuhakosore mu rurimi niyo biko birapfira musanzwe ukugeza uko. Yego tubandanye tuyaga kuri wowe niwe mukinyi wa filme yabaye inspire wawe yatumye mu mukinyi wa filme. Navuga Soro Libert iradukunda ndamukunda cyane ati ngiyo yego kandi nkamukunda no kuntu afata responsibility mu bintu. Jewe nagiye muri Burundi Film Academy kubera ko nabona abikora neza. Yego kuko sine kwemera yuko ashobora kumbera umukoci mu gihe ntabona yuko ariko abikora neza. Aranyinspira ariko n'abandi bariko barabikora neza cyane turashima uko bariko barabikora. Vraiment novuga yuko bigeze ku ntambwe ishimishije n'abandi baranyinspira ariko uwanyinspira bwa mbere ni Solo. International wawe mukinyi wa filme uko international ndakunda abakinyi benshi. Je cyane burya nkunda kwirabira ibihinde. Yego kubera ko na cyane uzosanga muri filme ndiko ndaraba nta filme zitari igihinde uzosanga ndiko ndaraba. Ariko maze kwinjira muri kariyeri ya sinema kubera ko cyane abahindi bakina ibintu by'inkundo gukubitana iki. Ariko iyo uri umukinyi wa film wa nyawo ukina role zose zishoboka. Yes aricyo twita incarnation kwihindura. Ari byo abantu bama bihenda ko babonye abakinyi ba film turiko twakina ibintu bitabaho bavuga ngo ujya muntu ngo ntashobotse kumbe nawe twe twinjira mu buzima bw'abandi bantu burya ntaba ari twebwe. Yego ikintu kizava gitumuheba filme ni cyane. Ikintu kizava gitumuheba filme ni cyane. Je mu ga filme nawe ugiye ndawukunda. Nta kintu nakimwe mbona cyava kimpebesha ukina filme canke gukora ibisa navyo. Sinibaza musanzwe ibintu bya filme uri kuraba n'ubu harimo abatwinjiye mu gaduca intege. Kubera ko twebwe twinjiye mu bintu bya sinema harimo amajambo menshi. Ariko je nafata nka base ngo yaba amajambo menshi. Kubera ko azamva ngo uno hari cyo bapfa tubati none mugiye mu bintu bya filme uzobishobora. Musanzwe rero ninjiye ikintu numva yuko novuga mfiti umuhamagaro. Nibaze yuko umuhamagaro wanje nzo kubandanya kuko ndawiyumvamo. Nta kintu na kimwe mbona kizova kimpebesha ukina filme. Tugende kuri kinacho. Ari umukinyi wa sinema nka Mugisha Magara n'amazi asanzwe. Legendary muri filme mu gihugu cy'u Burundi yakoze byinshi cyane. Baravuga ko ta sinema n'imwe izohaviza itrendinga nk'isinema yitwa Mugisha. Ati Burundi uzenda buba ata sinema izoza iva 6 mu gihugu cy'u Burundi nka Mugisha. Uravyemeza? Filme ugira burya ibe hit ivana ibihe ubu yikinyemo. Kandi Mugisha ijya filme ya Mugisha nyene yitwa Mugisha yayikinye yisunze ku buzima bw'abantu baba bayemo. Kandi ujya n'ibintu bibaho cyane. Kiriya gihe rero nivyo vyari bihari. Novuga yuko hazoshobora kuzindi zo biyisumba kubera ko ibihe banako tuko tugenda twevoliwa mu bintu ndetse nako haba n'umuhinga bwa none ibintu biriko bitera bihinduka biba haba muri evolution biba update buri mwanya. Oui novuga nti rero kubera ko iya filme yari yakiriyagiye vraiment naje aho narindi numvise filme ya Mugisha navuga ati ndahebye ivyo ngimwo ndagiye kwiraho. Ndizera neza yuko kuko bivuze ngo ngizo ntayizo zisumba. Bivana n'ama update cyo turakora. Nibaze ko ibintu bizotira bigira ntibihinduka ugasanga haraje izindi ziruta. Yego murakoze cyane ariko tutarangiza nashaka akajambo kamubwira bari gukora muri kano kana. Icyo nabwira bose canke abantu bari kutura harimo abafana bawe ari abafana ba Eric Burundi TV ndibaza ni benshi bari gukora muri kano kana. Nake kajambo bashikiriza.
Eco nababwira abafana banje, abafana ba Eric Burundi TV ndetse n'abakunzi ba sinema muri rusange, nuko nababwira yuko ku munsi wa Vendredi dufise urubanza rudasanzwe itariki 8 kuri AGP Films, aho hariko hazoca ko filime nziza amashusho meza bidasanzwe. Novuga yuko muza mukazodushigikira aho muri hose, ubufasha bwanyu turabukeneye. Muze mudushigikire ko uwo munsi wa Vendredi, kubera ko mva ni igikorwa bishasha bisaba yuko kizoboneka neza. Nicyaboneka neza muza mutwese urukundo mudukunda, ndetse bizonaduha n'inguvu zo kubandanya ibikorwa vyacu. Ako niko kantu notera kuvuga ngo gusa mubangiriza ko. Murakoze cyane, reka tubashimire. Nongera mbwira abakunzi ba Eric Burundi TV, ndabatumiye kujya kuri iyo YouTube channel, tumufate mu mugongo umujene wacu, dufate mu mugongo sinema z'igihugu cy'u Burundi, hama mu kugira ama subscribe menshi no mu kuzoyirora neza. Nongera ndababwira yuko umuntu n'uyundi